munsabire rero kandi muzomfashe ngo nigane umwungere mwiza yigura intama ziwe menye ibizigoye ndazikunde ndazikorere ndazirondera ubwatsi buremvye turi kumwe namwe mwese. Bakunda bw'Imana, si ubutegetsi bukiza, hakiza urukundo. Kristo yadukijije kubw'urukundo rwiheba, rwitanga, rwiyibagira. Uwigize umwagazi w'imbagwa yatweretse ko isi izokizwa n'uwabambwe kubw'urukundo, mugabo yuko abamubambye badashobora gukiza isi na buhoro buhoro. Kuba umwungere mwiza bisaba no kwemera n'umubabare mbere n'urupfu bishitse ukagwemera. Gukunda bisigura guha ineza nyakuri intama umuntu ajejwe, imfungurwa y'ijambo ry'Imana, imfungurwa y'ukuri kuva ku Mana, imfungurwa y'umubiri wiwe mu isakaramentu ryeranda. Bakunzi banje, nsabira kugira ngo nkunde umukama gusumbirije na ekleziya yiwe. Nsabira ngo nzokwame nkunda abepiskopi n'abasaseredoti dusangiye ibanga, ababikira bafurera, abanyamihari tuzoba dusangiye ubutumwa. Nsabire nzokwame nkunda abategetsi nabo bose bazoba bariko barayobora igihugu. Nsabire nzokwame nkunda umwe muri mwebwe mu bari ngaha n'abatari ngaha. Nsabira nzokwame ndabakunda mwese, ntihagire n'umwe azobura ikibanza mu mutima wanje. Nsabire nzokwame nkunda umuryango wanje wanyigishije gukunda Imana, hamwe n'abapatiri b'abasaveriyano banyigishije gukunda Imana nkiri bato. Mbere mu nkundire dufate akanya gacerere nibuka abavyeyi banje bari guhimbagwa turi kumwe uyu munsi, mugabo batakiriho, ariko ndafise abandi bavyeyi muri mwebwe. Murakoze bagenzi nkunda. Nsabire sinzogira ubwoba imbere y'imfyisi zije kurya no gushwiragiza ubushonjejwe. Igihe jewe umwepiskopi, wewe patiri, wewe furera, wewe mubikira, wewe mukristu murayike, ugendeye umutima ugukumirana uko ariko kose, igihe ugendeye amacakubiri ariyo yose, igihe ugendeye akarenganyo ariko kose, igihe ugendeye ukwihorahorana, igihe wanse gusubiza hamwe no kurekuriranira, uburi imfyisi imwe ishwiragiza ubusho, mbere bita nyamyoma mbi cyane gose. Iyi nyobozo bahejeje kumpa nta kindi bayimpereye atari ukuzigarura ngo habe ubusho buri hamwe n'umwungere yigana umwungere mwiza. Abakuru n'abategetsi n'abato, abize n'abatize, nitwugurure cyane imitima yacu Kristu yinjire ntatuzohomba. Twugurure imitima yacu ahari urwanko ahashira urukundo, ahari akarenganyo ahashire ubutungane, ahari amacakubiri ahashira ubumwe n'umuvukano, ahari gukwimirana ahashira umutima wo gusubikanya no gufatana mu nda.